d'après ibyo tuzi ni uko ntibyari byoroshe cyane kubera ko bwa mbere umukobwa hari hahandi bavuga ati umukobwa yaguma muhira ufasha abavyeyi teke wize amashuri hari amaprejuje ari kuri ibyo bintu niwize ishuri bavuga ati uyu mukobwa ukwanaka mugabo nyaza ko twari tumaze kugera hahandi nyine bashobora gutahura gato na cyane mu gisagara rero abo bigeme baravuze ati kubera ikintu twege tutugira association kugira tuze turavugana kugira twungurana ubumenyi muga rero urumva ntitwokwirengagiza ko ico gihe byari bigoye kubona abakobwa jewe ndibuka yuko slogan yabo niyo yatumye numva no ijambo kubera avuga yuko éduquer une fille c'est éduquer une nation isigura kwigisha umwana w'umwigeme ni kwigisha amahanga yose kubera ko ugerageje kubiraba mu gihe ufise nk'umukenyezi yarize akiga amashure arafise akazi mu rugo nuko byari bimeze mugabo ofide uko imyaka yagiye iragenda twagiye gusanga ari ibintu bitakigezweho donc dusanga umwana w'umwigeme nawe arashoboye donc byandi byo kuvuga ngo umwana w'umwigeme ashoboye ibi umwana w'umuhungu nawe ashoboye ibi mais on s'est retrouvé que ivyo umwana w'umuhungu ashoboye n'umwana w'umwigeme arabishoboye arashobora kubikora même les filières techniques ingénierie n'izindi usanga batribuwa ku bahungu n'umwigeme hariyo violence verbale ni mu gihe umuntu azokubwira ijambo ryose rikubabaza ijambo ryose rikubabaza arabwira yaba nk'ukuntu gisa ibintu byo Salut guys, muraho murakomeye, j'espère ko meze neza, muguwe neza, mushimana ko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro, nkaba ndi kumwe n'abatumire nk'uko mubizi, sinigera nicara ngaje nyene n'amafisa abantu tuba turi kumwe kugira ngo dushobore kuganira, ndabaha ikaze, hama baramutse abatwumviriza bidondore hama tuganire. Kaze muri BI TV. Murakoze cyane. Je nitwa Hayo Alex Don de Dieu Ahayo. Hama abantu benshi tumenyanye bayita Dodi hama nkaba naje mva muri APFP Association pour la promotion de la fille burundaise. Okay. Murakoze nanje nitwa Irankunda Noella naje nkaba naje mva muri Association pour la promotion de la fille burundaise nkaba ndi membre du comité exécutif w'ishirahamwe en tant que chargé des finances en même temps nkaba ndi mu point focal Jean. Yatubwiye en toutes lettres icarico APFP nashaka kumenya APFP mukora ibiki co bari kiki ku bantu baba batabizi apa ko yabivuze ko mukora ibiki bashaka kunyishura umwe wese arashaka kumbwira APFP nkuko yavuze ni Association pour la promotion de la fille burundaise ni shirahamwe ryagiyeho muri 1999 ariko dironka agahema donc gukorera ku mugaragaro muri 2000 niho twatanga gukora ku mugaragaro gushika no munsi ibikorwa byayo bikaba bigikora nkuko muvyumva ni Association pour la promotion de la fille burundaise en grande majorité nabigeme ariko turafise n'abagabo cyangwa abasore donc ashobora kuvuga ngo ndi mu APFP abantu bagashobora n'umusore fati est-ce que c'est possible ego donc bose turafise parce que iri kurigisha il faut que nabo nyene babaho kuho kugira ngo le message dutanga chez les jeunes filles na les garçons babe bari ho kuho. Okay, ma message mutanga abara ma message yerekeranye n'iki ishirahamwe nkuko bikora turafise nkungahe Bujumbura nanze akarorero turafise amaselule dans tous les quartiers muri amaselule rero bamwe mu bose bakora ku mathématique atandukanye hari nk'asanga nka selule yo muri quartier kanaka ikorera kuri droits humains genre indi yakora kuri entrepreneuriat indi yakora kuri autonomisation de la fille n'izindi tukora ku ma violence sexuelle basée sur le genre donc on travaille sur plusieurs thématiques kugira ngo le message be transmis kuri bose. Ngerageje kubaza nka Dodi ni
nibaze ko muri 99 bon muri 2000 bayagreye iyo association yanyu nibaza ko mutari bwajemo mugabo murazi donc murafise ama information est-ce que kugira association nk'iyo mu Burundi vyaroroshe muri iyo myaka? Histoire yabo ni ndende cyane mugabo d'après ibyo tuzi ni nuko ntibyari byoroshe cyane kubera ko bwa mbere umukobwa hari hahandi bavuga ati umukobwa yaguma muhira ufasha abavyeyi teke wize amashuri hari amaprejuge ari kuri ibyo bintu niwize ishuri bavuga ati uyu mukobwa kwa naka mugabo nibaza ko twari tumaze kugera hahandi nyine bashobora gutahura gato na cyane mu gisagara rero abo bigeme baravuze ati kubera ikintu twege tutwogira association kugira tuze turavugana kugira twungurana ubumenyi muga rero urumva ntitwokwirengagiza ko ico gihe byari bigoye kubona abakobwa donc batanguye ari abakobwa gusa ego batanguye ari abakobwa gusa bari bize bari autour de 20 kintu nk'ico biga muri Université y'u Burundi biga muri Université y'u Burundi muga rero kubona bagiye hamwe abantu bumva hari ababavuga bajya kuvuga n'inshizi z'isoni ibisonera kuja kuvugira ku mugaragaro w'umukobwa muri iriya myaka byari ibintu bigoye cyane bagwanye intambara ikomeye gose ego donc aho mugeze murumva baragwanye mugabo barayishinze gushikaho ishobora kuba imaze imyaka 23 iriko irakora none nka mwebwe kweke mwahisemo kuba muri APFB mwebwe personnellement umwe wese bajije kuri wewe no kuri Noella ubwiwe ego jewe APFB kubera iki wahisemo kuri APFB ndayimazemo imyaka 3 uyu nzoba ngiye mwazo wari umwaka wa 4 ahubwo ndi mu mwaka wa 4 ubundi hama je nayimenye turakoresha ama platform atandukanye hariho Facebook hariho Twitter hariho na site web yabo mushobora kugenda mu bikurikirana maza kubona ibikorwa byacu bimwe niho nayimenye hama ndagerageza no kuvugana n'umugenzi wanje yarasanzwe ayirimo numva ndakunze ibyo bakora kubera ko barambwiye ko bafasha umwigeme mu Burundi kazi gutera imbere babicishije mu nyigisho zitandukanye nkuko yari yabivuze mugenzi wanje Noella ndavuga ati by'ukuri numva no kwifatikanya nabo bantu mu ntanga nanje nari nagize ubwo ndavuga none harimo abahungu bayirimo ko numva umenga hojamwe abakobwa gusa acavuga ati oyaye n'abahungu barimo hama ndagira amaprocedure kugira nje nawe nawe bon association jena yinjiyemo twandayimazemo nka 5 ans mugabo narayimaze nk'imyaka myinshi ariko ntararonka adhesion kuko nari ku ishuri baraza ku ishuri parce que ishuri je nigako yari Mutanga Sud baraza kugira des sensibilisation hama bakavuga ati les jeunes filles muze gusigara ejo tubabwira hama bakatwigisha uno munsi nkataha uwundi munsi bakaza kutwigisha bon au fil du temps ndabaye intéressé ndaja kuvyumviriza hama baranyereka aho bakorera bakaza turigishanya buke mu nyuma nyo ca ndabaye intéressé n'ibikorwa bakora ca ndabandanya nitaba ibikorwa vyabo kaza ndakurikirana ibikorwa vyabo nitaba amanama yaho ngenda ndumviriza mu nyuma ndateba ndabona yuko ari ibintu vy'akamaro bituma haba un changement de mentalité chez la jeune fille. OK. Imbere ko tuduga ku catumye ndabarondera kugira dushobora kuganira aho bariho raison personnelle yo yarabatumye mushobora kwinjira muri ndetse wowe barabonye umwigeme wo mu Burundi kazari kararenganye waca ikindi kintu ukavuga uti no ibi bintu bibanumva nshaka ko izo mentalité washaka guhindura zariti mu bisanzwe la jeune fille burundaise tugiye mu mico n'imigenzo arafise ukuntu yafata kuva kera kandi d'après kuri ivyo byari ibintu byiza byatuma umukobwa bashobora kumukalisa yuko ari dans le bon chemin hagenda neza mu gihe akurikije ivyo bintu umupfasoni n'umurikazi donc iryama qualification babaha mu gwacu usanga nabijya ati mwigeme n'uwo mu rugo no gusenya akavoma n'umuzezwa nzu donc no kukuka gakubura mu kirundi bakoresha donc ama qualification menshi kandi kera on trouve que vyari normal donc umwigeme atagiye ku ishure ngo yige bakarungika umwana w'umuhungu ku ishure wumva umenga ni normal je ndiko ndafasha umuvyeyi ni vyiza cane muri iyo myaka nibaza ko kubategura kugira ngo bazoce bubaka kuko urumva nta kindi kintu umwigeme yavukira kwari kuregwa agakura hama akubaka urwiwe ndibaza bon nuko vyari bimeze mugabo au fil de tout imyaka yagiye iragenda twagiye gusanga ari ibintu bitakigezweho
donc dusanga umwana w'umwigeme nawe arashoboye donc byandi byo kuvuga ngo umwana w'umwigeme ashoboye ibi umwana w'umuhungu nawe ashoboye ibi mais on s'est retrouvé que ibyo umwana w'umuhungu ashoboye n'umwana w'umwigeme arabishoboye arashobora kubikora même les filières technique ingénierie n'izindi usanga batribuwe ku bahungu n'umwigeme ashobora kubyiga kandi akabikora neza cyane rero umuntu amaze kubona ibyo bintu nk'ibyo ati abo je suis capable alors donc ya mentalité yuko cya kintu wahigumyemwo imyaka myinshi ukumva yuko c'est normal ibi je ntavyo nashobora donc je ne peux pas donc si shobora no kugerageza ntavyo nshoboye donc urumva umuntu agukaburira akakubwira yuko icyo kintu gishoboye ushobora kwiexprima normalement nta mugore canke umwigeme yashaka kuvuga abagabo ariho bari ntabwo ko kazi ibika isaki hari donc nashaka kuvuga donc ntushobora no kwiexprima ntushobora no kuvuga ngo abagabo ariho bari alors que nawe ufise ibyo uvuga rero ni ibyo vyiyumviro umuntu agenda arahera no kuvuga ko abagabo muri kumwe muri APFP bafise ivyiyumviro nk'ivyo vy'iwanyu wumva ko biri d'accord umwigeme arafise ikintu ashobora kuvuga ego jewe ndibuka yuko slogan yabo niyo yatumye numva no ijambo kubera avuga yuko éduquer une fille c'est éduquer une nation isigura kwigisha umwana w'umwigeme ni kwigisha amahanga yose kubera ko ugerageje kubiraba mu gihe ufise nk'umukenyezi yarize akiga amashure arafise akazi mu rugo ntaza kurinda gukenera kuja gusaba wa mugabo w'amafaranga ati mpa amafaranga yiki mpa amafaranga yi kubera ko ukuguma namusaba n'amahera haratinda akagerege nawe numva niho yama violence atangura kuzira kandi kiri naco mu gihe uba warize umwana wawe ntashobora kwiga utegeza kumujana ku ishuri kubera ko ubona ko mu gihe wize ashobora kugira ubuzima bwiza kandi urumva kera abigeme ntibiga urumva bavuga ati abo bakobwa batanga bavuga ati kwigisha umwana w'umwigeme slogan yabo yamye ari iyo nyene kuva kera okay nibaze ko muriko muratahura ngira ngo muriko murumva iyo dutera tuja igituma n'abaronde kugira ngo dushobora kuganira umwigeme nibaze ko mutubatse n'umusore ego le 25 kumwaka utaje harabaho des 16 jours d'activisme nagane ko babyita mbabarire ni naba nihenze hanyuma biba no mu Burundi biraba rero ni contre les violences basées sur le genre ego rero kuri iyo mpamvu nari narondeye abantu basanzwe babirimo bari mu association nkayo kugira ngo dushobore kuganira muganirira abantu deja twumve est-ce que les violences zivugwa n'izi ego mashaka kutubwira les violences twumvise les violences hari abantu tudashobora hariho umuntu azi ko violence ari imwe hariho n'umuntu akorerwa violence namenye ko ari violence zoba ari izihe izo violence ama violence rero ni menshi cyane hariho violence sexuelle iyo ni yambere kandi benshi bakunda kumva gufatwa ku nguvu cyangwa iyindi violence yose c'est pas nécessairement gufata ku nguvu urashobora gukubagurwa nyene uwo muntu agomba gufata ku nguvu niza kuja mu ma violence sexuelle hariho violence physique umuntu aragukubise umuntu aragukora ikintu cyose gishobora konona umubiri wawe hariho violence économique violence économique ishingiye ku butunzi donc ikintu cyose aho nashobora kuguha akarorero ka nko mu ngo par exemple nko mu gihe abantu bubakanye umugabo ahubwo ati umushahara wawe wose uzohembwa wa mugore kandi birabaho mu kibano ahubwo ati uko uzohembwa umushahara wawe nzobone uzugenda utanga itegeko muri banki yuko umushahara uje kuri konti ubwo nyene viramo izociba kuri konti yawe iyo nyene ni violence économique hariyo violence verbale violence verbale ni mu gihe umuntu azokubwira ijambo ryose rikubabaza ijambo ryose rikubabaza arabwira yaba nk'ukuntu gisa ibintu byose bishobora kugira bishingiye ku majambo violence psychologique donc ni ikintu umuntu ashobora kukubwira cyangwa umuntu akugirira sivyo kikakwafecta psychologiquement hari n'ikintu urashobora no kwigirwa violence ntuvuge ukaguma unumye hanyuma bikazokwafecta la langue psychologiquement okay urumva ni ama violence menshi atandukanye nkuko muri ko murabitubwira ni basé sur le genre tuko turavuga basé sur le genre est-ce que ni donc genre turazi ko ari masculin féminin canke harimo sex donc murashaka kuduha itandukaniro ry'ico gihe hari abantu tuvyitiranye murashaka kubitubwira niba hari ico mwoba mubiziko
la différence iri ngaho aho hantu ko numvise umenga harimo la différence bon ego benshi baravyitiranya quand on parle du genre et le sexe bumva umenga ni jambo rimwe bumva umenga ni bimwe bumva umenga na différence ni sexe masculin sexe féminin ni genre masculin ni donc le sexe ni jambo rimwe ni akaranga ndemanwa donc c'est ndemanwa ni jambo rimwe le genre akaranga ndemano urashaka gukoresha umva biragoye cyane urashaka kuduhura akaranga ndemano voilà bitandukanye rero urashaka kumwunganira agadoti nawe en fait le sexe je numva uko ndavyumva uko ushaka gusanga ari ibintu bibiri abantu batahura gutandukanya uko ndacumva jewe sexe nuko umuntu avuka avutse ari umuhungu avutse ari umukobwa donc yavutse ameze uko c'est inné voilà hama genre nayo ni ikintu abantu société bihaye genre batanga bivanye no ku marole canke ku myitwarire comportement rero urumva kiza kuvana n'ukuntu société ibyo bintu bibona ni société yabishizeho bavuga tujya muntu turiko umuhungu umukobwa uwo mushira muri kategori y'aba umenga n'umukobwa yitwara nk'abakobwa yitwara nk'umukobwa canke ibikorwa canke serugo niwa aja guca ibiti niwa aja kugira iki donc kuri ivyo byose ugasanga nk'umufasoni mu rugo niwe yitwararika ibintu byose n'umugabo mu rugo donc ni ngaho byo byarapfuye oya en fait ni igicapo société yihaye uritaho okay turiko turagerageza rero kuvuga ngaho nuko mwebwe navuze donc urumenga ni ihohoterwa rikorerwa abafasoni gusa canke abigeme gusa siko nta bagabo bahohoterwa nawe abagabo barahohoterwa cyane nibaza yuko je abagabo barahohoterwa mugabo kwakundi bavuga ngo amarira y'umugabo atemba aja mu mugabo urumva ko murababonera arabuhundeza nyene arabuhundeza mugabo urumva ko nabo nyene nk'ubu unye deja twarumvise bavuga ko ari abagabo biyahuye donc ngo kubera guhohoterwa naho yoba umuntu umwe n'ubuzima bw'umuntu buba bugiye eswe nabo barafise abantu babaserukira nabo kubera ko imuto bashiramo mu vy'iwanyu kugira ngo nabo nyene mu bavugire ko ari violence basée sur le genre batigeze baprécisa si ari abakobwa canke abahungu kuri ico d'abord je voulais souligner ku kintu nagiye kuvuga ca violence économique surtout ikunze kwibonekeza muri parmi ama violence domestique violence économique naho yavuze ati umugabo ashobora kubwira ati umushahara uhembwe uzana kuri konte yiwanje mais nuko tabanje kudefinisa ce que c'est violence violence c'est quoi alors donc mu gihe habaye consentement yiwiwe akaba ari ibintu bumvikanye la femme akaba ari d'accord n'uyundi akaba ari d'accord hama akayamushirako it's okay aho nta violence irimo donc on parle de violence mu gihe ico kintu cabaye ata consentement yabayemo mutuelle ata consentement irimwo égale violence donc abantu dushe bitiranye ibintu byose babishaka byita violence oya ushaka kubona abantu bagize iki ngo tubyita ni violence ujya baramuroze baragize iki no babyumvikanye ngo baramushize mu gado bavuga ngo bagabo ngo araterme bakoresha ngo ni bakanyange kuba ngo bagabo ni bakanya ngo mugabo ni kanyange ngo baramukoreye ko kubera yuko ashobora kuba yumvikana n'umufasoni wiwe akamufasha kandi nibaza ko biba ari byiza cyane ko yomufasha yego je nibaza yuko ari dans ce sens habaye consentement akaba bavyumvikanye it's okay nta problème nta violence irimo hama kuri ico kintu c'abagabo ego nivyo abagabo ya deka de violence zagiye zibonekeza ku bagabo zirahari mais ugerageje gukompara n'ama violence ku bakobwa n'abakenyezi niyo menshi cyane gusumba aya ku bagabo mugana nayo nyene ari considéré ariko naho ari considéré bamwe muri bo bakorerwa ama violence bivanye na ya mico n'imigenzo yacu umugabo yahohotewe ntavyo aja kuvuga
arabinuma kugira avuge ati amasozi y'umugabo atemba atemba aja mu nda. urumva niho baca barinda badesita kwiyahura kuko Voilà. urumva birabarengera Voilà. peut-être Donc arinze abivuga umenga ni honte. Donc ntabyo ashobora kuja kuvuga aravyigumizamwo ntanashaka ku donc cyatanga kuvuga byinshi urugo hari ibintu birebire rwakunaniye byose hari ibintu adashobora kuvuga. okay Rero muri ico gihe mu gihe adashoboye kubivuga biramutera nawe ingaruka mbi. Niyo mpamvu umuntu yigisha abantu muri ces jours d'activisme umuntu arakaburira abantu kugira bamenye izo violence zihari niziye kuko umuntu ashobora no kugirwa violence ntamenye ko ari ivyo ukumva umenga ni normal umuntu awukorera ibintu ukumva umenga ni normal nta na kimwe yo gukora ivyo bintu kuri wewe byose ukamenga umuntu agufise ko pouvoir afise le droit yo kugukoresha uko ashaka no haba mu kazi haba mu hehe haba no muhira haba no kwishuri no umuntu afise amategeko amugenga. C'est pourquoi iyo izi séjours d'activité zitanguye abantu barabasensibilize ku buryo si izo violence bakazimenya hama niyo zibaye bakamenya ingene bitura ababijeje. urumva birakorwa mu ntara zose pasellement ngaho i Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ruguru birabaho bihora bikorwa ni ikintu gikorwa ku isi yose. Ego iyo tariki yashizweho au niveau international ku isi yose hama ihimbazwa imisi imwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa 11 gushika itariki 10 z'ukwezi kwa 12. okay antuka kugira ngo harinde haba ama violence surtout nkayo yo mu ngo canke yakorerwa abakenyezi nk'ivyo mukorera mu canke même no nabo bagabo bakorerwa haba hari ahantu biva nk'abantu mukunda gukorera muri ayo makatwa mukora muja muri ayo makampanye yo minsi iyo hohoterwa riva kuki kenshi biva kuki? Bon ihohoterwa ça dépend naho ni yari iba yakozwe muga ahanini je nibaza yuko ayo violence ikintu ca mbere avako nta wase imico n'imigenzo y'abarundi nkuko nagenda yivuga ni myiza cyane sivyo kandi hariyo umuntu akwiye kugendera kandi tugarda muga hariho n'iyindi vraiment usanga ubona ko hari imico dukwiye gukuraho gusezerera donc ni nk'ivyo rero donc usanga nk'ama violence par exemple économique donc nko mu rugo par exemple nk'akandakara kuri violence économique ugasanga par exemple nk'umugabo akora wenyene ibintu byose umudependako umusabiki donc byose uramusaba donc ni hahandi ati bakarambirwa canke ni hahandi asigara abona yuko ikintu cose ego nivyo umugabo n'umutwe w'urugo nibwo usanga donc bimuhaye pouvoir yo kubona yuko ikintu caco cose ashobora kubikorera donc dumwe nta n'ijambo ufise nta nico ushobora guterera ni hahandi nk'umuntu ushobora kukubwira ati amahera yanjye ndayakoresha uko nshaka nayo wanje haba n'imigambi ikorwa ndo hari n'igihe adashobora guha umwanya wo kugira ico uterereye n'ubundi unterereye none wowe umuterera amajambo gusa nawe yirwa ubutezi byakuzanye wowe ubaho hariho n'abantu hariho n'abigeme mugabo babona yuko ari ibintu biri normal umugabo ategerezwa gukora akabahereza bakakura bafite izo mentalite est-ce que nabo byo biva ku kuntu bakuze dimwa kamere nivyo nyine bavuga ati n'ijambo ry'Imana bavuga ngo abantu banje bisho no kutamenya donc le fait yuko kutamenya bituma ugoma kosa menshi cyane donc kwereka ibintu navyuzi ntuzi n'ibyo urimo ntuzi n'ama violence yariyo ntuzi n'ingena kogwa donc bituma kwa kutamenya kwawe nyene ibintu byose uhurura ntumenye ibyo ari byo. Akandi karorero ushobora gusanga nko muri no myaka hari abakobwa bize ibintu bya technique informatique ibintu bya ingénierie baravyize muko ugasanga bageze sur le terrain canke bagiye gupasa ikibazo ahantu kugira baronka akazi bakarasa bakadature n'ibiki donc bakamwera imina kubera umukobwa vyonyene bakiyumvira ati okay uyu mukobwa nta kibazo ca écrit gitoya
naho pratique yatenzu yayitoye ego na pratique turabona kayizi ariko ku kazi twifitiye ngaha urumva azoja muri vya bihe vyiwe ntazosubira kurira azoca mara presque nka 3 jours urumva nk'umuntu harura nk'umukozi nk'umuntu afise akazi ari company hakuhomba navuga ati none ndamushiremwo turetse niba hariho nk'abo ushobora gusanga nka par exemple afite nk'amamoto bakoresha ku kazi akavuga mbega ikibazo cyo kwandika yagitoye none niyo yaza umugaragu ashobora gutwara imoto na pratique abayizi très bien abayizi cyane Zoruma kamwirimina kubera iki n'umukobwa nta kwimvira so genre ivyo bintu byose alors que ivyo si yabihisemwo ni ibintu nyene yavutse uko nyene n'ibyo yabyisanzemo donc nkayo yose n'ama violence bien sûr mugabo nk'umwigeme ntashobora kubona ko ari na violence ikora ko mugabo tugerage ayo ma violence kwimakaza umuntu ngo nuko ari umukobwa cyangwa nuko ari umugore kandi ivyo ntabishoboye no ariko ayo ma violence uko abari kose nibaza ko afise ikintu cyose iyo kimaze kubamwo guhohoterwa ngira ngo harimo amategeko abarenganura esko ayo mategeko abarenganura abantu baritura ubutungane esko aba autorité barabafasha canke nabo nyene hari abafise mu mutwe nk'abo ba autorité bakababwira bati donc bitegeza kugenda uko nyene ugasanga nabo nyene uko barabafasha kuguma muri vya bindi nyene aho nibaza rero ko hariho ahubwo hari ikibazo nk'uko rero bivuze abantu benshi bishwe no kutamenya hari benshi bavuga nka par exemple nk'ayo mabi afatiwe igitsina yo mu rugo hari abantu babibona ko ari ibintu bisanzwe kubera ko niko barezwe imico n'imigenzo bababwira ati mwana genda wubake ntuze ukora ikintu kimwe gishobora gusambura urugo rwawe nimba rero uwo mugabo ubona yuko uja kumubwira ibyo bintu by'amahera canke katije benda byanza agaca akubwira ati wa mugore utekereza uvuga ati namawe yarubatse nyokuru yarubatse ntaco yigeze avuga yarindira ivyo umugabo amuzanira ariko naje ntekereza bizogenda neza nimba uri umugabo ukabona umugore wawe aragukubita arakoreza igufa canke akugize iki uvuga je sifite ushaka kuvuga mu bandi bagabo urakagabo bazogutwenga bazogutuma ku rutoki mu kibano mbega abana bo bazovyakira gute ukaza umugasha bimvira ukumva ko ivyo bintu byose donc urufatangane rw'ibintu ukumva yuko bigenda bikurikirana ikibano imico byose ugaca usanga babantu bavuga ati ko nitwara nzopfira kwibanga nzopfira ku rugamba rero ugaca usanga ivyo byose abo bantu bariko bari si benshi bagenda ngo kwitwara ngo nagize iki noneho abitwaye baratunganirizwa yego ahonye twobona amakamwe amwe yagiye araba nk'ayabantu baba bafashwe ku nguvu ayabantu baba bakora batandukanye hari abo utungane bufasha dora tubona bisanzwe nyene bagafasha n'abandi mugabo atace usanga bivugwa ko tumaze imisi tubibona par exemple hariho ona nk'ama violence sexuelle ivyari ndigene kubagukaba bigaruka handi nyene ya mico n'imigenzo y'abarundi n'abarundi kadi ushobora gusanga na une jeune fille yabaye violée amaze kuba violée mama wiwe agacavuga ati umukobwa wanje naho yabaye violée ntavyo mvuga ndabivuge societe bimenye bazoca baza baramutunga urutoke bagira iki ntazopfaransa umugabo ejo azogira aca biciro ry'umugani donc agatinya kumujana no kwa muganga akamuhera imiti mu nzu ntaje kubivuga kabati n'umuganga yomubona aca bimenya aca gira iki nawe nyine araza kubivuga n'ibiki byose biraza kuzana ibintu byose ugasanga harabaho ama violence ariko ntibabivuga gukomeza hari haba no kwitura ubutungane ubutungane burahari kandi burakora kandi abantu babwituye burabatunganiriza kandi neza cyane mu bw'ikibazo nuko benshi muri bo batitura ubwo butungane basanga babigumije uko nyene kugira iki ya societe ntiyagenda kimimenya surtout pour les jeunes filles une jeune fille kubona kuvuga ko yabaye violée ni kintu menga ntikivugwa je nibaza yuko nk'ivyo hari igihe batanga ama raison ugasanga bariko barabaza bati mbega kubera iki yabaye violée est-ce que soit yamuprovoce parce qu'il yambaye ya tenue niwe yamwishiriye par exemple hari abantu ngo bafatwa bagiye kuramutsa abahungu nk'i muri yo kantu umva ko uwo mwigeme mena n'ababifisemo uburenganzira oya nta burenganzira na bumwe hari ibintu abantu bategerezwa guta ico kindi bavuze ca consentement nta kintu na kimwe umuntu ashobora ikintu cyose mu gihe umuntu atacemeye ni violence kandi kuvuga yuko ngo umuntu ngagiye kuramutsa umuntu ngo acamufata ku nguvu urafite uburenganzira bwo kumufata ku nguvu ndiko yaje kuramutsa none kuri kuba wagiye urashaka gufata ku nguvu umuntu ngo ndiko yambaye impuzu ngufu ubiyinde ni bya bindi
baca bagerageza gushigikira umugabo cane ucumenga umugabo ararekura ibintu byose oya nta na gato amabi aguma aramabi ni ukuvuga yuko nibakubona ngaho mwibarabara bavuga ati none zijya ntege yanikiye hajya ahantu kujya kuntu yambaye ujya mu nsi barukwege barashaka kumva hari uraduze ruguru umuntu arakubonye byose biyifitiye mu mutwe ibintu ntafite izo mentalite zuko none wumva atabari karamuprovoka no cyo kibazo ico ni kibazo cyo kugira mu mutwe cuko turi abantu tutari bikoko okay abantu ofete uko umuntu yaremye uko Imana yaremye umuntu yaramushizemo ubuntu nabona mwibarabara undi umuntu aca musimbira ko kuko sigikoko kesimbirani hako okay kugira ngo tumere nk'abandanya kugira turangiza mwebwe nk'iyo bishitse hakagira umuntu abitura canke mwebwe abantu bashikiwe nayo maka mubafasha gute twebwe rero ukuntu tubafasha abo bantu twebwe si kwa muganga ngo tubwe ngo turamufasha bwa mbere ikintu tumufasha muri abo bantu mu gihe turonse uwo muntu tumwohera bwa mbere kuko ahantu ashobora kumufasha tukamujana ahantu ashobora kuronka amasomo ya mbere kuko icihutirwa urumva no kubanza kuja kwa muganga mukaronka ubufasha kubyerekeye mu mutwe kuko hari gaba ari umuntu yahahamutse hari gaba ari umuntu adashobora kuvuga abantu badafise amamoya murabavuza hariho ibigo byo bisanzwe bibikora twege ikigo cacu sivyo byukuri bikora mugabo barashobora kwitura ibindi bigo dusanzwe tubizi twese nka centre seruka abo barafasha abantu ego twe kuko nk'ama zone d'intervention zacu ni ku mashuri abantu bari abana bahohoterwa bari ku mashuri donc dukorera ku mashuri cyane cyane que ça soit les sensibilisation cyane dukora cyane inyigisho cyane dutanga inyigisho cyane dukorera hanini ku mashuri ngo ku mashuri wahakoreye iro message ubona transmettre mu kibano mbo kiba kirimo bwa hanini dukorera ku mashuri rero so genre doka iyo zibaye kuko yavuze turamworienta muga apa yo kunamworienta urubanza ukamwumviriza namwakompanya basi hamaje kumwumviriza ukamworienta hama ibindi bikazobandanya murabakurikirana kugira murabe sibo baba baratunganirijwe hari abantu bashobora kuba basumbwa amahera petete akitwara bakamugigi urubanza rwiwe navyo bintu ibintu bihora bibaho ukumva ngo babihejeje aramiable canke ibiki murabafasha mukabaye twebwe nk'ahantu tuba twabarungitse par exemple nko muri centre seruka nkaho tuba twabarungitse nk'ayo masuro bagirira turaraba yuko batunganirijwe bien sûr mugabo jusqu'au finale hari n'abakurikirana amadosi ukayikurikirana hagigezeho finale bivanye n'umuntu wariwe ugasanga aravuga ati jewe ndabihevye none hajya bigera ukanyuma uvuga ati soit urubanza rugira rucibwa ibintu bimere neza agaca avuga ati ngo ndabivuye nk'akarorero ketuma biheba bari nk'iki genre nshaka dinyene imvo z'umutekano bivanye na pouvoir y'uwo muntu yabimukoreye bivanye na bishitse akabari arahabaye voilà imagine ni arandi ko bishobora kuba bitwara umwanya munini ya jeni urumva nyene usanze ari nk'umuntu abanka kure akaza ari déplacer n'ibikini akabona ubugereka financièrement rika umva navyo nyene umva ko nukuvuga ko hana ashobora gufashirizwa n'ingambo gisagara ca Bujumbura oya ruguru hari n'amasantre ruguru ego kiri banza gunguruzwa okay none biteguwe gute ngaha mu Burundi rero izo séjours biri organisé gute donc séjour d'activisme mu Burundi nkuko twabivuze ko iba chaque jour le 25 le 25 ko riba yari muri weekend izoba lancé officiellement le 27 le 27 lundi mu Kirundi ntizoba lancé officiellement hama après ayandi ma organisation ace aransa izindi activités muri izo séjours d'activisme zose hagume hakogwa des activités ziri muri la lutte contre les violences sur le genre kugira abantu babe au courant kugira abantu bamenye aho bitura si ibyo bintu byabaye kugira abantu donc babimenye kugira ngo turabe yuko ego nivyo tugerageje kuraba imyaka iheze hari ibyakozwe kandi turabishima ko muri APF turanabishima cyane parce que umwana w'umwigeme ko yafatwa kera sikagifatwa uno munsi ubu turiga urashobora kuvuga n'ibindi byinshi donc hariyo
ibimaze gukorwa mugabo Ariko urazi hari ko n'ibyo. kenshi abantu bari mu bene ayo masosiyasiyo bavuga n'abahungu barabatinya bataba abakobwa bariganza eswe ataronse umuhungu atahura nk'uku kwa ati mbega uyu mugore namuzana je anzovuga avuge nawe azonyubaha gute ko abagore arabo kubaha abagabo ntibibatera ubwoba abafasoni baba bameze nk'uko bari mu twasa n'uwagihereye ko gusa nuko takivuze au final association pour la promotion de la fille burundaise wumvise ko yatangujwe na les jeunes filles bashika nka 20 bari muri université y'u Burundi umva ko bari bakiri très jeune hama barayitanguza bayifonda birakura gushika naho igera ino saha igishinze imizi kandi iriko irakora ibikorwa bishimwa kandi biboneka muri abo bigeme rero ahantu kuva muri 2000 gushika no musi ntibakira bigeme barubatse ingo zabo rero kubona abo bigeme bo muri iyo myaka yo muri 2000 tugiye kubaraba gushika no musi muri 2023 barubatse ingo ikiturasura rero nuko izo ngo zabo bubatse ari z'akarorero kandi zimeze neza nta katurumva y'urugo rwabo rwasambutse bameze neza niyo mpamvu dushobora n'ikintu kimwe twishimira kuko ushobora kuvuga ati okay kuko muri APFP barasambura baragira iki ndabona nk'ibyo mugabo dufatiye kuri ico abo bose ingo zabo zimeze neza uhuye n'umuntu afise mentalite zitari ico kimwe n'izo est-ce que franchement ubwongere ko bitotuma ugira ubwoba bikagira benshi gushika no munsi baramaze gutahura vraiment baramaze gutahura kuko nabo bamaze kuba mama ntibaca bava muri APF bagumamwe gusa baja muri iyo bita cellule senior baza muri renforcement des capacités urumva baguma ari abavyeyi bacu baraza kutwigisha baraza kutubwira baraza kugira iki donc baguma ari abavyeyi donc en fait nashaka kumva na avis y'umusore ko bitabatera ubwoba franchement kuba ça fait pas flipper nyene jewe ntabwo babintera kubera ko nkuko nari nakubwiye nagiye muri APP kubera nashaka kubona umwigeme w'umurundikazi na jewe ageze ahantu ashobora kuvuga nyene ari ipani ari ahantu nko mu bagabo 100 akavuga nyene bya sérieux ameze neza cyane canke akadefenda amayidi amantu akavuga ati ikintu sico akavuga ati oya ni oya akavuga ibintu byose ibyo bintu ni indoto nibaza ko ari indoto z'abagabo bose nibaza ko ari indoto z'abagabo bose bavuga ko atari indoto ziyo Jesse inzu iyo yobari nibyo bimaze gukorwa byinshi birahari gusa ibyo nibyo twirata ariko impingira cari ndende naho twavuze ko ari byo tumaze gushikako haracariho byinshi byo gukora kugira ngo tuzoshikire tubone umwigeme wo Burundi kazi ageze n'abagabo muze murabashiramwo basha bararenganya n'abagabo muze murabashiramwo vraiment nibaza yuko mwozana nyene murabashiramwo so akamomotera abantu donc muri iyi minsi canke peut-être abantu bakikorera ayo ma violence abo bantu peut-être hari abayakora batayazi ngira ko batari bazi ko ari violence baba bariko barakora hariho n'ababikora nkana babizi hariho n'ababikorerwa bakaguma banumye bakabona ko ari ibintu biri normal n'akayikamo mu batera kugira ngo turangize jewe icambere nuko abantu bakangurira gukurikirana cyane bizoba biriko biraba muri izi séjours d'activisme mu bicisha he bizokorwa n'ama-organisation atandukanye hariho bazokurikirana imbuga z'ama-organisation menshi atandukanye ari iby'agateka kazi na muntu canke izindi hazovuga ko cyane ku mabi ashingiye ku gitsina ikindi kintu no himiriza abo bandi bantu bakora ayo mabi abatari basanzwe babizi kenshi mu bimenye na mabi nimba mwahora mubikora mu bihagariye nimba mwahora muyakorerwa naho murabwira abahora bayabakorera kari mabi binaniranye twumvise aho twokwitura hari itura ubutungane okay hanyuma abategukirwa nabo bakabiheba bon akamonotera umugeme wo Burundi kazi n'abandi bantu bose nuko muri no misi bo vyumviriza dunye bakabimenya nkuko bivuze bakamenya yuko bimwe batahora bita mabi
bamenye kwidentifya mbega amabi nayahe ayo nkorerwa nayahe kuko rero ushobora kuba wita amabi kandi atari amabi donc amenye kuyidentifya hama ikindi naco tumenyere kwexprima donc kuvuga ikintu iyo cakozwe sinzi iyo bizotangurira kubahuka no uvuze kubahuka mu kirundi c'est autre chose kuvuga gute none kugira uvuga ikintu none se kuri kubahuka ukavuga ico kintu ukava mu gacare bave mu gacare uvuze kubahuka urumva ko hari ibindi cyane donc bave mu gacerere kuko namabi menshi akorerwa mu kazi akorerwa ku mashure akorerwa muhira abantu banumye batanavuga bayagendana bakagenda imitima yara iri mu gupasuka jitorode vyase ko bavuga vyase no batazi niye bashobora kwitura bamwe n'abazi bashobora kwitura kubera ubwoba canke ibinabiriya batinye no kubivuga urumva donc muri kino gihe kibi gihe yo kuba réveillé bava muri ako gacerere kugira ngo turabe yuko ayo mabi yoja kwihereza agatuzwa vraiment kuko n'ibintu bya affect ubuzima bwose bya affect ibintu byose iyo umuntu yakorewe amabi ibintu byose birahagarara ushobora gukorerwa amabi kanaka ugasanga n'ivyo uri kurakora byahagaze n'ivyo uri kurakora ça ne marche pas kubera iki hari ikintu wakorewe utarabohokako donc bamenye kugira ngo onye abarundi tuvuga ati ari n'amakaprisi y'abazungu voilà ngira ngo peut-être tuzobandanya uyundi munsi ngira ngo muri iyo campagne tuzobona ibiriko murashaka kuvuga imbuga mukoresha canke abo bakenera ngene bashaka kubaronka canke abo shaka kwinjira iwanyu muri association yanyu byo dazi hanyuma dusezerane association siège dukorera muri Rohero avenue Mugamba Rohero 2 avenue Mugamba numero 18 niho bureau iri hama amasite turakoresha Twitter Facebook Instagram zose bagiye kuvisita ko APFB barashaka kubona les activités zacu tugenda dukora no muri iyi periode tuko turinjiza abandi bashasha mu makartier atandukanye Mutanga Sud Gagara Kinindo donc ko nakubwiye dufite amaserire dans tous les quartiers et turashaka kwinjiza abandi bana bashasha rero abashaka kwinjira muri APFP ni karibu ariko tuko turakira abana do 16 ans à 22 ans rero uwafise umwana aba muri makartier canke ari muri iyo myaka ashaka guca kuri bureau akatubaza hama mukashobora kumushira muri association imiryango iruguruye ni karibu murakoze cyane rero ndabashimire cyane kuba mwigoye mukaza hanyuma mubandanye muharanira ko gateka je ngo mvugira mugabo n'abagabo kubera abagore rumva muravugirwa ko turavugirwa gose n'abagabo bahohoterwa nabo nyene mubashiremwo hanyuma nabo nyene donc nabo nyene barabakonsidere gusa nakubwiye en grande majorité n'abagore n'abakobwa abagabo nabo bahohoterwa baratunganirizwa mais la question wavuze kandi none nerega n'abagabo turiko turabakira n'abagabo muko murabakira abahungu Jean sabana b'abagabo kandi oya sabana b'abakobwa gusa mwakira n'abana b'abahungu murabakira yaba umwana w'umukobwa yaba umwana w'umuhungu muramwakira ari entre l'âge de 16 ans et 22 ans OK ndabashimiye cyane karibu kandi muri BI mwabonye ego ndabashimire namwe mwese mwatwumvirije mwavyumvise iyi kampanye yatanguye petete aho muherereye hoba hariho ibindi bintu biko birategurwa ngera tuzobibona aba abantu mukora mabi ayariyo yose muyahagarike n'abantu bayakorerwa bihangane d'abord hama bashobore ku atuzwe bave mu gacerere OK Kamimana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu bye.